malaika wema wako, vinanda vizuri viko, kama jumba tele yako mbinguni kwa Bwana. Malaika wema wako, vinanda vizuri viko, kama jumba tele yako mbinguni kwa Bwana. Siku zote ni mchana, nchi ya raha, wala machozi hapana, nchi ya raha. Walioko wauona uso wa Mwokozi tena, tuwajingine hapana, nchi ya raha. Walioko wauona uso wa Mwokozi tena, tuwajingine hapana, nchi ya raha. Nyama na vitu viovu havimo kabisa, kifo nacho na ubovu havimo kabisa. Ni watakatifu wote, wameoshwa dhambi zote, wasiosafiwa wote hawamo kabisa. Ni watakatifu wote, wameoshwa dhambi zote, wasiosafiwa wote hawamo kabisa. Musiri Champion TV, you are my champion. Yes, reka subira ndabaramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Fidel Musiri, umugenzi wanyu abakunda kandi abahoza ku mutima. Hanyuma ndanifuje yuko tuganira twisunze ijambo ritoya cyane ryanditswe mu gitabo cy'umusiguzi kigabane cya mbere ku murongo wa 14. Haranditswe ngo, namaze kubona ibikorwa byose bikorerwa munsi y'izuba, nasanze byose ari ubusa, ari uguhamira umuyaga. Amen. Uyu ni Umwami Salomo. Aravuga ati, maze kubona ubutunzi nari mfise, nkabona ingene nubashwe, nasanze ngaha kwisi byose ari ubusa, ntacyo bimaze ibyo kwisi. Iri jambo ndiko ndarisoma, naciye nibuka ingene isi mwa kino gihe yarajwe ishinga n'urupfu rw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza. Ngira ngo afise amateleviziyo cyangwa amatelefone cyangwa ibinyamakuru bitandukanye, ma Facebook na ma YouTube n'ahandi hose, nta bindi baguma berekana atari urupfu uyu nyakwigendera. Uyu rero bivanye n'ukuntu yari yubashwe ku isi, ni kuvuga isi yose ahiva ikagera,
bariko baragandaye bamugandarira. Rero uyu rero umwamikazi Elizabeth bavuga yuko ikinyamakuru citwa Washington Post cyo muri Amerika cavuze yuko ubutunzi asize ngaha kwisi ngo bugereranwa ngo ni miliyoni 500 z'amanyamerika. Imiliyoni 500 z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika bikangana na imiliyoni 430 z'amapaundi y'Ubwongereza. Amafaranga uyumvise n'amafaranga menshi, naho nyene ngo baragereranya. Ariko igitangaje ntabwo agiye yajyanye yose ayasize ngaha kwisi. Ahangaha ubu rero nyakwigendera umwamikazi Elizabeth wa kabiri Ubwongereza uko yavutse uko nawe wavutse, uko nanjye navutse. Yamaze amezi 9 mu nda ya nyina, nkuko nimba batavutse ageze mugabo urumva yarabayeho arakura nkuko nawe ukura. Wewe yagira ubuntu apfuye amaze imyaka 96. N'ubuntu budasanzwe agiriwe. Hariho rero abandi bantu batayishitsa kandi bake cyane bayishitsa. Rero ukuvuga uti mbega agiye Mw'Ijuru cyangwa se Mw'Ijuru agiye, ibyo niwe n'Imana ibizi yonyene bivanye n'ibikorwa yakoze. Ibikorwa yakoze nibyo bizomugaragaza yuko azobona ubwami bw'Imana cyangwa azobona kandi bizimana. Ariko rero nagire mbwire mugenzi wanje asigaye kwisi, twibutsanya ndazi ko tubizi twese, iyi si twe turi ingenzi, ariko ikibanza cy'abakoreye Imana mukuru muri mwemu kiri Mw'Ijuru. Ni kuvuga yuko ibi bikorwa byose dukora nkuko byanditswe mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana kuri 14 kuri 13 ngo birandikwa kandi bizodukurikira, ari byiza ari bibi, buri muntu wese azoyibazwa. Buri muntu wese azoyibazwa. None bimaze iki nimba tuzobazwa ibikorwa kandi nimba ibikorwa bidukurikira aho tugiye, kuki tudakora neza tukiri kwisi? Mwene data, mugenzi wanje, ugufasha mugenzi wawe kuki utabikora? Kandi Imana yaraguheza gikaguha uburyo. Uraza abantu baragusegereza kwibarabara, hari abantu bagusanga ngo nisaidiye kandi urababona ufise amafaranga mu mufuko mu banki biki. Uraza abantu barabwibarabara ufise impango benshi, egome nawe utafise impango cyangwa ifaranga byinshi, ariko usabwa gufasha kuko uzi neza ko gufasha ubu uriko wandikisha Mw'Ijuru. Ubu uriko wandikisha Mw'Ijuru kandi ngo bizosomwa wa munsi. Abakoze neza bazohabwa uburuhukiro budashira, abakoze nabi nabo bazotabwa muri Gehenna irateguwe. Bazobabazwa hamwe na shetani, ariyo Satani. Niko amajambo y'Imana tubwiye, kandi ijambo ry'Imana ryamara ukuri. Twige gukora neza bigishoboka. Iyo twahezagiwe duhezagire abandi. Wewe uri mu mabanga yo gufasha abantu, nturondere inyungu ziwawe wenyene. Fasha abandi kuko kugira ngo uhaje n'abandi bari kuhaja. Wewe rero mu gihe bagira ubuntu ukahaja, fasha abandi bigishoboka. Vyose n'ubusa aha munsi y'izuba, vyose n'ubusa. Nuko mwene data, nagomba dukebura
umuntu wese azi yuko atabikora avyige kubikora, niko kwiyunga n'Imana. Ariko kandi ngo dukore ibikorwa bijanye n'agakiza, ni kuvuga natwe ukuri neza, mbega dusa neza imbere y'Imana, mbega koko ntabwo ubushakanye canke ubusambanyi butuboshe, nta nzigo n'ishari bituboshe, nta bwicanyi butuboshe. Wirinde gusesa amaraso y'inzirakarengane, kuko nabyo birandikwa. Ibyaha byose muzi ko twabujije gukora tuvyirinde, hanyuma rero mu buryo dufise yaba bwinshi yaba buke tubusangira na bene wacu. Ujya mu banyu waraye inzara umwibuke, uzobura kwandikisha mw'Ijuru. Nuko amajambo ndabwiye wewe, ndabwira nurya, twese tuyumve, twumve neza yuko ngaha munsi y'izuba byose ari ubusa. Nuko Imana yagereza murakoze. Musiri Champion TV, you are my champion.